isaha zitandatu zaneze ku minota 11 gusa no muri studio za Radio Makatezo FM akoroma yo kwikana amakuru mukambwiye yashikirijwe na Richard. Ndakuramukije Richard Ndogohani kaze. Ndakuramukije Ferdinand. Ndabaramukije mwebwe mwese nshuti bakunzi bibiganiro by'isamirizi Makatezo FM. Kaze mu makuru y'uyu no munsi wa mbere gendekezo rya 30 ntwarante mu mwaka wa 2020 n'akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Intara ya Rumonge yari isanzwe izwi nk'intara ifise ibarabara ribi ahoravu ibarabara ry'igihugu rya gatatu eka ngo nibura ry'amazi ubuyobozi bw'iyo ntara buramenyesha abene gihugu yuko ivyo bibazo bigiye gutorerwa umuti vuba. Ariko ry'abakenyezi ngo rirabangamiye ingo nyinshi aho ni muri zone ya Rumonge aho habaho n'iturubiko rya bamwe basanzwe baraharitswe. Kuri uyu wa gatandatu igendekezo ya 2028 ntwarante mwaka wa 2020 harabaye inkino z'umupira w'amaguru ku kibuga c'Amagara aho Gitaza Star yatsinze ibitsindo 4 kuri kimwe ca Kagongo Star. Urutumo Star itsinda itsindo 2 ku busa bwa Magara Star. Tara Star itsinda ibitsindo 2 kuri kimwe ca Rutunga Star. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza Jean Mukanya idonido ryano makuru. Kwino muri sanze muri radio Magara Times Ndasubiye kubaramutsa. Aho intara ya Rumonge yari isanzwe izwi nk'intara ifise ibarabara ritameze neza aho haravugwa ibarabara ry'igihugu rya gatatu eka nibura ry'amazi ubuyobozi bw'iyo ntara buramenyesha abene gihugu yuko ivyo bibazo bigiye gutorerwa umuti vuba. Uko tubibwirwa na burumatari w'intara ya Rumonge Bigirimana Juvenal ati ubu bikorwa bigeze heza kuko n'impapuro zimwe ziramaze gusohoka. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Ego nivyo umuntu yumvise intara ya Rumonge arumva iri barabara kuko benshi ubu bararizi tinya hanyuma kongera kumva n'ikibazo cy'amazi ko twamatura amazi kenshi ugasanga ikiza cyakorera cyaduteye. Rero ubu kuri iki kibarabara imyaka 5 iheze turiko turasaba yuko iri barabara ry'igihugu nimero 3 ryo varikogwa. None dushimire leta y'u Burundi kuko kibazo yaragifashe mu minwe kandi ubu ibikorwa bigeze heza ko turabona neza yuko n'impapuro zihamagarira abantu bashobora kuza gusumisiona kugira ngo bashobore gukora iryo barabara vyaramaze gusohoka. Rero turabona yuko ari intambwe nziza. Ikindi nuko tubona abafitiyeho ibintu bizohava bihitanwa n'iryo barabara baratanguye kugomba kubaha imizibukiro kuko baramaze kubasaba yuko bokugurura amakonde. Rero ico turabona yuko twocishimira ibarabara turabona ko bikorwa biriko biraza. Hama ikibazo cy'amazi naco nivyo nukuri kwa tugize iminsi dufise ikibazo cy'amazi. Ubu rero twaragize inguvu cyane dushimire cyane igisata kijejwe amazi n'amatara ca Regideso dufashanije twarakoze bidasanzwe ku buryo hariho umugende w'amazi ahantu muri komine ya Burambi bita Mahoro. Ayo mazi ubu tuvugana zari mu gisagara ca Rumonge kandi aho bayacisha hose baragenda batanga amazi bagabene gihugu. Ubu nibaze ko mu ntango z'uku kwezi kwa kane buca dutangura ayo mazi azugururwa agashikirizwa abanyarumonge. Ivyo ndabivuze fatiye ku biganiro twagiraniye n'umuyobozi ajejwe igisata c'amazi muri Regideso. Aho rero muri imyaka 5 twovyishimira kuko turabona neza ko igisata c'amazi imyaka 5 igira irangiye nigisa n'amazi mu Rumonge ubu buca tuyaronka ku rugero rukwiye. Tukiye kuri iyo nkuru nyene ngo burumatari w'intara ya mu Rumonge yagiye ahura n'intambamye zitari nke bivanye nuko mu kuvuka kw'iyo ntara vyahuje abantu bafise imico itandukanye ariko ngo ntibashise intege babandanije bakoresha inguvu zabo zose kugira ngo bashobore gushika kwihangiro bihaye. Ni burumatari w'intara ya Rumonge Bigirimana Juvenal. Reka twongere tumukurikire. Hari intambamye twahuye nka burumatari wa mbere w'intara ya Rumonge. Ubwa mbere twebwe ntitwigeze turonka tugira rumize reprise kugira ngo habi bisikanye byose kwa bitanguye bushasha. Hama ikigira kabiri nk'intambamyi nuko twaronse abantu naho basangiye imico bava mu ntara zibiri zitandukanye. Vyasabwe yuko tubanza kumenyerana. Bamwe bava mu ntara ya Bujumbura bita Bujumbura Rirari, abandi bava mu ntara ya Bururi. Rero twateza kumenyerana kuko bamwe ntibari bwamenyerane. Rero kubahuza no kumenyerana kugira ngo twinjiranemwo nico carabanje kutugora gatoyi ariko ubu bimeze neza. Iyindi ntambamyi nibidukikije kuko intara ya Rumonge uravye imisozi hanamiye igiyaga Tanganyika hariho ikibazo c'ibomagurika ibarabara bikagenda nabi n'abantu bakanapfa kubera imyuzurira yagenda iba. Ibidukikije mugabo navyo ivyo vyose naho twahuye n'intambamyi turiko tugira inguvu mu guca imikobeko mu gutera ibiti vyinshi kugira ngo ico kibazo kive mu nzira. Ahanini intambamyi zoba ari izo ariko ahandi naho turacabandanya no kubera umwanya ibindi tutararangura ntitwobirangurira rimwe kuko urakora kimwe kigahera giheze ugafata ikindi ku buryo twokwishima ibikorwa twahawe
twahawe n'abanyarumonge mu migambi twateguye y'igitabo. Iyo migambi yose twateguye tumaze kuyirangura ku bice 51 kwijana kuko twihaye imyaka 10 ubu tukaba tugeze ku mwaka kugira gatanu. Murumva yuko dutera tubandanya ntawo kwigaya nuko ari umwanya dutera tubandanya dukuraho kimwe dufata ikindi. Iharikwa ry'abakenyezi ngo rirabangamiye ingo nyinshi aho ni muri zone ya Rumonge aho habaho iturubikwa ry'abakenyezi bamwe usanga barahariswe nkuko tubibwirwa na Habonimana Nadine asanzwe aganira n'abakenyezi bamwe baba bahuye n'ivyo bibazo aratubwira uko bimeze. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Emeline ndio kubgayo. Kenshi tuyaga n'abakenyezi uko ndi mu rwego rw'igisenzi tuyaga n'abakenyezi benshi ariko barambwira ingorane zirenze. Hari abakenyezi bashika batatu nzi ivyabo. Umwe muri iyi minsi yamubwiye ati nkeneye yuko ndakwica cyane gukubita inyundo mugaje mbone yuko mvuye mu maso hanyuma ce ndishikana. Araza arabimbwira ndamubwiye agenda wihangane mu gumanza ukwebe kuko ishavu ry'umugabo riduza ashobora kukwica. Genda urare mu kindi cyumba bidakunze urabande hantu ugenda hanyuma ubwira abakozi b'Imana binaniranye umuryango ukorane ni uzofata ingingo. Arabinkundira aciye agenda kubikora. Ubundi araza ubarinda inyishu bamuha kugira atahe ukamaze kumbwira yuko amwice yamaze kugira ubwoba ararushe yarambwiye ararushe kumanura mu rwego rw'igisenzi. Ubundi arazana umubanyi arongwe n'umugabo avyaye imvyaro 8 nyamba atari 9 n'umugenzi anduta imyaka mugararushe. Umugabo iyo atashe araborekwa muganda avuga nubwo biruko sugwango ngo barugo rumogi nawe akavuga nubwo ruko ugo rumogi siko ko ari umutumire kenshi ahika kumwica amubuza kuyaga n'abandi bagore ayaze n'abandi acavuga yuko bahe baramwosha byinshi cyangwa agatangwa akigurubiza mvira mu rugo wamusambanyiwe amucokora amajambo mabi mu bana. Urumva abagabo bose aramubaha. Rero muri iyo minsi nari muhira urumva mbabaye avuga ngo we nukukwica ngo kukubumara yabwawe burarenze. Aravuga none je nukuri harageze aho notanda avuga sha abana 9 kubata subonda guhanura ngo nanje sindusha ariko ababana ni wabatabizomera gute ihangane abaye muri ugo rugo kubwo ndamufasha. Handi aravuga ati iyo ngenda gusaba indaro nta bana 9 bonyakira nkaja mvuga rero mukobwa twamaze nukwemera tubakwe bazodukuraho munzu bagenda kuduhamba abana babone ko baduhamvye uga nuko ndemeshe nkaca nsenga nyene ariko ararushe amwicisha inzara ntamwemerera akadandaza ntamwambika ararushe mugiyo bivuye ko aho tuvugira ngo barurugo rumogi arasuma mugaye yarashobora gufata ingingo y'imisi n'abana atazi baryuko. Tukiri kuri iyo nkuru nyene abajejwe intwaro ngo barakwiye guseruka kuri izo ngo kugira ngo bashobore kuba babafasha amazi atararenga inkombe ngo havamwo ubwicanye nkuko bamwe babihiga. Ni Habonimana Nadine twongere tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Emeline ndio kubgayo. Nkuko ndumukenyezi muri abo iyo ndavyumvise birambabaza bakwiye kudufasha abajejwe intwaro bagaseruka kuri izo ngo kugira bafashe tumenye uko dushoboye kwifata kuko muri uwo mwanya ushobora gushavura yaguteye ishavu ugafata ikintu kimukubita akabapfuye kuko niyo mihiga abagore ubu dufise kuko kutabana baca babaho nabi kugenda iwanyu ntubatwara iwanyu. Rero nukuri turarushe iharika naryo ry'ikigi umugabo araharika nkaje yamparije bisabana 6 umugabo ndavye ubutame ndiruka nkaruha abana ntibaronka ivyo bajya nkuko bikwiye mubwo ukazumva umugore mutarapangiye. Iyo ntambara turayigwana abagore benshi none kapanze abana bakabura ivyo bajewe nkashonza ndonsa mera mu gitondo ntariye gushika ku mugoroba nkarya ndabironse niyo bibuze urihanga none dukore turasavye rero nkuko mwize mu dufashe badutabarize amazi atararenga inkombe ubwicanye bwaduke mu ngo kubera ico kintu. Reka makuru yacu tuyatambukire mu gisata c'inkino. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 28 ntwarante umwaka wa 2020 harabaye inkino z'umupira w'amaguru ku kibuga ca Magara aho Gitaza Star yatsinze ibitsindo 4 kuri kimwe ca Kagongo Star. Rutumo Star itsinda ibitsindo 2 ku busa bwa Magara Star. Tara Star itsinda ibitsindo 2 kuri kimwe ca Rutunga Star. Omar arongoye umugwi wa Rutumo Star arasaba muri rusangi ko bobandanya bafatwa mu mugongo muri zino nkino z'umupira w'amaguru. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Ciza Jean. Ndongoye umugwi Rutumo Star cyambe nta gushimira Imana mushobora byose kubera buya twe dushimbira amashengeso n'uhoraho ashaka gudufasha ibintu byose nahe katashobora gutsinda. Ndamushimira nako none yashimira n'abakinyi kuno bavitwayemo neza akafise urukundo hanini. No basaba ko uguma dufata mu mugongo kubera hajya umuntu ugira ashike kure ifoko abafise abantu bafata mu mugongo no basaba ko batocika intege bakoresha uburyo bwabo hari n'abatumye imyanya yabo no basaba ko baguma bazahasogera batuba hafi. Na mando hari ijambo maje dushikira kuri rukino rwacu ndabashimira Imana bahezagire none ngirashimira n'abakinyi none ngashimira wowe wese umuntu wese afite icyo gukora mu gayigaragaza dushikira ngaha ayo nabasabira ku Imana bafashe bazoguma dufata mu mugongo. Iyi nayo nkuru turangirije ko amakuru yacu uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Dushimire uruganda rw'isamiriza Magatamize FM rwashoboye kudutororokaniriza ano makuru. Reka dushimire na Ciza Jean yari mu buhinga bw'ivyuma. Richard Ndayizigene jewe niko ndayabashikiriza. Reka mugire umuhinga mu mwiza. Gwino muri sanze
muri radiyo Magara Times FM.